Yes, bakunzi ba TV bite mumeze neza murakomeye comme d'habitude je ndashima meze neza nko ibona yuko no munsi nashitsandi ahantu ariko ni muri cyaganiro nyene musanze mukunda mwese love story with mwarimu. Uno munsi turagaruka twigishanye ku bindi ko bushize muri baka twarigishanije ku bintu umuntu umwigeme adakwiye gukorera umukobwa mu gihe batarabana mu nzu. Uno munsi naho tituganira ibiki eske uno munsi mwarimu ari wenyene canke bimeze gute? No munsi sindi wenyene mfise umushitsi mfise umuntu yangende kugira ngo tubandanye tuganira ibintu bimeze neza nawe se ubundi umwigeme asa neza akeye ndetse ubona neza ko niyamwenyuye ibintu bimeze neza ariko imbere ko ndamushikiriza akajambo Ngizi naye katubanze tumuramutse ndetse anabaramutse namwe bakunzi ba TV ko muradukurikirana. Bakunzi ba TV ndabaramukije mwese ndazi ko mko yadukurikirana kandi turabakunda cyane. Ego nkubona ko aguma mwenyura aguma twenga ameze neza yahuye na mwarimu no munsi turigishanya bimwe mu bintu bituma umukobwa acinyuma umuhungu wiwe canke umuhungu agacinyuma umukobwa wiwe usanga baba bakundanye. Ivyo birashika muri relation z'urukundo dusanzwe tubayemwo hirya no hino ugasanga umuntu araguciye inyuma utazi impamvu aba yabikoze ukanatera ukamwita ibindi bintu biba bitari ivyo ariko turaraba neza ati ku muhungu niho gituma umukobwa yo muci inyuma canke ku mukobwa niho gituma umuhungu yo muci inyuma haba habaye iki nizihe ntambamye duhura nazo muri ivyo bihe umuntu aba yaguciye inyuma. Ego ndeka mhere neza na neza ku mushitsi wanje kugira ngo ndamuhe ikaze neza tuganire neza ariko ntiyabidondoye bagira bakunzi uwo turi kumubariwe. Okay, bakunzi ba TV nitwa Parfaite nkuko mubibona ndakunda guseka cyane murambabarira niko donc ndumukomedienne. Ego muri intro yiwe bagiye kuvuga yuko ari umucinéaste no actrice asanzwe akina amareresi niyo mpamvu namuze ko hari byinshi bakina turabibona rero ifo tumenya yuko bijya bakina bimeze gute mu buzima bwo bisanzwe bavyakira gute. Ego navyo biraza kudufasha kumenya byinshi muri ivyo ariko Parfaite inyigisho y'uno munsi turavuga ati hagati y'umuhungu n'umukobwa impamvu bacana umwe aca inyuma wundi aho benshi basanzwe bavyita gucitinga. Ku ruhande rw'abakobwa ni giki mubona yuko gituma umukobwa aca inyuma umuhungu? Navuga ku ruhande rw'umukobwa kugira umukobwa amuca inyuma umuhungu bivana nuko biba bivuye ku muhungu cyane bikavana n'ingeso y'umukobwa. Kugira umukobwa aca inyuma umuhungu donc icyambere na mbere usanga umuhungu atamuha umwanya umukunzi wiwe kugira amuyagishe canke amuhe donc abe responsable n'ibintu nyene umukunzi wabakeneye aba yifuza ko aronka ku mukunzi wiwe usanga amuciye inyuma. Ikindi naco hari igihe usanga umukobwa nabivana no gukunda amaronko umukobwa ashobora gucamo umuhungu bivanye nuko si kuvuga umuhungu aba yabuze icyo donc amuha canke amukwa donc bijya bimushimisha nyene usanga kubera umukobwa akunda byinshi agaca genda kumucamo n'abajya bavuga bashuga daddy bajya bipapa usanga bifise amafaranga room bijya nabyo no kuvuga agiye kumucamo si kuvuga ngo haba harimwo urukundo donc usanga donc ni donadone. Ego ivyonya ni ibintu bibiri ushikirije ariko ndafise ikintu no bivuga ko hariho aho usanga umuntu nko wabuze icambere kumwitaho umuntu ariko gasanga birashika ukamwitaho umuntu kenshi gashoboka nkuko aba bishaka mu gatondo kamubaza sheri waraye gute byagenze gute mwitiro ryawe eske wandose iki niki warose iki mukaganira utuntu nkutwo midi ukamubaza bebe wafunguye iki kumugora aho ni guterama mpaka muryamye ugasanga ibyo bintu urabikora ariko kwa gucamwe umuntu ntiguhera kandi ugasanga
n'abantu uriko uramucamwo se babandi uvuga ati nkuko bavuze ku kabiri amaronko se babandi bamuha amaronko oya ne babandi usanga umenga musana nuko yamuranga ubuzima cyo wasanga ndetse na bamwe barakuruta ubuzima navyo ibintu birakunze gushikira abakobwa cyane ku bakobwa icyambere na mbere abakobwa turabantu dukunda kubegwa gusa neza no muhungu nushobora gukurikira umukobwa adasa neza ubona ko ataberewe murinda kuraba kwanza donc novuga physiquement y'umukobwa ukuntu ameze ukuntu abasa urumva ni kugira umukurikira rero novuga umukobwa nawe kugira yemere umuhungu amukunde bivana n'umuhungu ibyo aba yamukoreye nivyo aba yagize kuri we kugira nyene agire urukundo kuri ntagende kumucamwo icyo amusabye cyose akamuha twebwe mvuze ku ruhande rw'abahungu twebwe ibintu bituma usanga wacinye uwo mukundana ni byinshi ku bakobwa cyane cyane turabiye icyambere abahungu turi abantu dukunda icubahiro turakunda umukobwa aduha icubahiro kandi atwubaha birashobora gushuka kundana n'umukobwa ariko ugasanga bivanye na kamere ziwe ni wa mukobwa usanga nta respect aguhereza nta cyubahiro aguha nta nakwitaho uko abakobwa benshi bakunda umuhungu amutangura mubaze sheri bameze gutya bagane mugo we ntibigera yivolonta kugira ngo akorondere muri kiya gihe umutima sentiment ziba zikeneye umuntu nawe amumotiva urumva bakamotivana umwe akakurura uwundi undi agakurura uwundi ni kimwe mu bintu bituma umuhungu ajya kurondera abandi ko bavuga ati hari ikintu mbuze mu rukundo rw'iwanje ndabuze umuntu anyitaho umukobwa wanje akeneye ko iminsi yose ari ndamurondera canke rimwe ndamurondera ntaboneke ugasanga ari bize n'ibindi bintu nk'ivyo onye ego ico nico cyambere icya kabiri hariho kamere z'umuntu ugasanga umuntu nyene afise iyo ngeso yo guca inyuma uwo bakunda cyo ugasanga niba abandi usanga babita ati simbumbwa na kamwe ugasanga ntitubumbwa na kamwe afise abandi bahungu benshi abakobwa benshi basohokana ntazi gusana n'umukobwa umwe niba abandi bavuga ati nababeshi aba escrow ego ivyo biriho sinojanga ngo ndabavugire cyane je ndabavugira n'abakosa yiwanyu ariko ikindi cya gatatu gituma duca inyuma abakobwa umuntu abakundanye nabo ni ikintu twovuga yuko twocita umwanya umuntu aguha urashobora kuba ukundana n'umuntu mukitana kuri SMS kubonye ubuhinga ngurukana bumenyi bwaraje usanga urukundo kanini gubakirwa kuri phone mu ugasanga nta mwanya guha ngo mubonane mwicare muyage mubake kazoza bigatuma ubona umenga ati umukobwa nta vision afise nimwe muri kazoza ego ikindi gituma utuvuga ati twaciye inyuma ni kwa kuntu usanga wakundanye n'umuntu uvuga ati uyu ndamufise ko inyungu runaka ni profit ndamuronderako ndakeneye yuko nimba afise amafaranga ndamutore dukundane azari nkihera udufaranga bimwe tubita bishuga mami azara nkihera udufaranga 10-20-30 ndabironke ndihe inzumbeho ibintu nk'ibyo ngo usanga sindamukunda bisha bisaye ko ndondera ubundi umuntu nawe umutima wiyumvamwe Petero basane wa undi ngene ndamuronse tugenda tugasangira amafaranga mbana kuri wawe nkagenda naye nka distribute kuwo nkunda nivyo bintu bituma kenshi tugenda duhura nizo ngorane zo gucitingana abo kugira novuge cyambere umukobwa abahungu kwanza icyambere nabamize nk'ababebe ukuntu umutwaye bivana nuko umukobwa wowe wamufashe umuhungu wawe umufashe nabi aragenda tu bivanye n'iki kubera toge abakobwa hari ikintu novuga ku bakobwa twege vraiment turakunda urukundo turarufise ariko bivana n'uwo dukunze wariwe urashobora gukunda umuhungu ukamwiyereza ko wese kwera ukamuha urukundo ukamwereka urukundo ariko ugatusanga uwo muhungu afise nk'abakobwa ijya itama novuga itama ugatusanga umuhungu donc novuga na rukundo afise ukatusanga donc yari afise kuguprofita wowe umukobwa
urumva akaca asanga ashaka gusa muryamane biya byo kuvuga by'abahungu donc duheze ikintu bushize muri emission nakoze narakivuze muri za mpamvu zituma utokora utarahura utarubakana n'uwo mukundanye nje ndumumenga no kigaruka ko gatoyi iyi point yigaruka ko yo kuryamana n'umuhungu mutarubakana nico kintu na mugenzi wanje agarutse ko avuga ati usanga ari kumwe nawe kuri profi iki kintu kirashobora gutuma umuntu mukundanye yaba umuhungu cyangwa umukobwa aguhimba n'ingoga bigatuma ajya kondera abandi kuko bavuga ati uyu namubonye wese ndamuzi wese nta kintu gisigaye kuri we ntararonka maze kuryamana nawe kenshi bigatuma za santima gufitiye byabishobisha gufitiye byo kugira ngo mukundane zihera. En fait novuga ibintu byo kugira muryamane n'umuhungu ngo bivana no kubakizaho nyene ibyo bintu byemewe kujye kubonana mutaragira ibintu byenye mariage ariko ku bantu babaza Imana ibyo nibabishyira ko imbere cyane kuko birabujijwe antuka barabyigisha ariko nkavuga ikintu kandi kubaho kugira sentiment d'amour umuhungu abone ko donc rukuza urukundo benshi bayifata nk'uko umenga babanje kwanza kugira rapport sexuel donc nabyo rero navuga ni byiza n'ahandi navuga si byiza kubera iyo ari umuhungu mumaze kubonana aca yibaza uyu mukobwa kuno musijamaye ni kuvuga ko niyo ngeso yo n'abandi ahora bahuko nyene ariko tugaruke gatoye burya abahinga baratubwira neza yuko umukobwa adashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu adakunda kiretse umufashe ku ngufu n'ubundi ko ndumvuga iyo ubonanye ugize rapport sexuel n'umuhungu mudakundana cyane novuga ni barya baba bashaka profit ku bahungu abashaka reka ndamuhe nyene kugira nyene amabezo yiwanje mfise aya donc amafaranga donc baba yifuza ibindi amaprojet bashaka gukora bashaka gukura ko kuyo muhungu katusanga aciye yemera kugira nyene babonane amuhe amahera bitavanye nuko ngo baryamanye kubera bakundana no yamana nyene kubera bivanye na sentiment d'amour baba bafitaniye ego ariko tugaruke gatoyi je kubera ko kuba nakurondeye peut-être nuko hariho ikintu ubizi ko byamaze gushika ugahemukirwa bakaguca inyuma ego muri kiya gihe uba wahemukiwe bakaguca inyuma urashobora kwiyumvira ati eske ni impamvu yatumye umusheri wanje nci inyuma iki wasanze ikintu gikuru muri bijya bintu watubwiye gikuru bafatira ko niki no peut-être hari igihe usanga umukobwa utazi amajambo utazi guhakeya umuhungu ukacusanga umuhungu aronse undi mukobwa muhakeya akaca yigira hari ikindi usanga umuhungu ashaka kumugira novuga rapport sexuel ukacusanga nibyo ashaka nawe kubwawe ukacusanga ntabyo ushaka nta nibyo urimo donc ufise amavision yandi amaprojet eco cyangwa ugaba ushaka ufise ibindi mushaka gushika ko niyo muhungu ukacusanga wewe ashaka nibyo ashize imbere paraporo y'urukundo ego ariko hari ikindi kintu tutashitseko mbona umengano je vyo baviza ko ndagishikiriza kuko turiko turigishanya ndetse tunahane inyigisho runaka ku bintu bitandukanye bituma umuntu akuca inyuma ku bahungu impamvu umukobwa usanga ari karaduca inyuma hari abahungu usanga batarandira cyane muri bijya bintu byo gukora rapport sexuel imibonano mpuzabitsina ugasanga ntafise ingufu zikwiriye zihagije ngo ashimishe uwo bakundana muri kiya gihe umukobwa aravuga ati umubiri wanje urashaka ikintu umubiri wanje urifuza kuryoherwa ndetse nka nishima mu gihe uwo dukundanye nawe ntavyashoboye afise ingorane yo kutanshikana aho jenshaka bigatuma aza guca inyuma uwo bakunda kugira ngo arondere kuryohera wa mubiri
novuga mu bisanzwe ku ibyo byo bimaze kumera uko umuhungu nuca ufata decision yo kuvuga ngo umuciye inyuma ahubwo murondera intuzenya solution novuga ubu hariyo abahinga babyigisha barabyigisha ukuntu kugira nyine umuhungu wawe ntagucemwo ntaguca inyuma urashobora kubigira mugabo akaguca inyuma bivanye n'ingeso y'umuhungu aba afise urumva ariko umuhungu kugira amuca inyuma umukobwa akundana nuko si ukuvuga ngo nuko aba yabuze hari igihe ashobora kumuha keya mugabo akamuca inyuma hari igihe ashobora kugira ntamuhekeya naho nyene akamuca inyuma urumva bivana n'ingeso y'umuhungu aba afise ariko twe turi abana beza vraiment twebwe mwe mukunda kuduhemukira wallahi twe turi abana beza abakobwa nibo dufise ingeso nziza kandi turakunda ariko abahungu mwebwe nimushima n'ivyo umusheri aba yaguhaye twebwe ahubwo twebwe turabana beza gutya mugiye kuvuga ati abahungu mwubahwe gute twebwe turagenda tugahangayika pambana usiku mchana tukamana kuri kurondera yuko ushimisha umukunzi wawe umuhereze kagatambara yagusaba umuhereze kagapantaro yagusaba mugo ugasanga wowe uri kurapamba nawe ari mu nzu na telefone yiwe akachatinga n'utundi dusore namubwira sheri ndagukunda orike kumbe nawe afise uwundi navuga n'abakobwa turafise itama Nako muri abana babi none twese bivana mugabo n'ingeso y'umukobwa ari umukobwa ashima donc ashimisha n'urukundo abarimo umuhungu we naho yoba kenye akavuga je vraiment ndamukunda uko ariko kose ndamukunda nundi mukobwa kugira jewe umuhungu akenye vraiment no kubera iki abaye shaka amabezo yiwe nyene ko mugabo abahungu namwe nyene naho mukundwa gute mugabo nikabura ego bakunzi banda TV nko muvyima ko tugo muri love story twaganiriye kuvyerekeye ibintu bituma umuhungu cyangwa umukobwa aca inyuma uwo bakundana twabonye cyambere kurondera amaronko icyakabiri twabonye uko twese duhuriza hamwe kuba usanga umuntu ari ingeso ziwe icyagatatu ni bivana n'ukuntu umuntu abagufashe wo mukono uko nabagufashe ukabona ko umenga ntuvyishimiye ukajya kurondera umunezero hanze ariko tugaruke neza na neza ku nyigisho y'ibi bintu tuba twabonye twaciye ko twafatiye ko ni hoko guhugira ngo ibi bintu bihere mu mitwe y'abantu kugira ngo abantu bagabanye ya mibabaro kuvuga ati narabaje mu rukundo narahemukiwe byagenze uko kugira ngo ibi bintu bihere tubona hagati yacu twokora ngo ibintu birangire kamera kuri mugenzanje hama nanjye ndaza ntange icyumviro cy'wanje kuri iki kintu icyambere ku mukobwa ku bakobwa twega twokwigisha ukuntu ushobora gutanga keya ku muhungu wakugira ntaguci inyuma icyo nicyo cyambere kubera umuhungu utamuhaye keya vraiment aragenda kuko ibyo bashaka iwawe abataye ego icyakabiri nacyo navuga no ku bahungu nyene namwe iyo ngeso yo kuvuga ngo mugiye sinzi ngo ibyo ingeso yo gukunda itama yo gukunda abakobwa benshi ifa ko mugira iki mugabanya ukavuga je uyo umusheri wanje ko ndamufise ndamwishimiye kandi nta ibyo ashoboye byose nzokwihangana ibyo nyene kandi nzoshima ibyo nyene ego ndibaza mwavyumvise vyashikirije je nanje ibintu mfise no gushikirizamo ni nuko icambere tukwiye kuba tuzi neza ihangira dufise mu rukundo tuba tugiyemwo kanasindo karaba neza umuntu ugiye kuba nabo mu rukundo eske ni wa wundi umutima wawe wifuza ni wa wundi wifuje yuko wobana nawe mu buzima busanzwe eje akakubera se wabana canke nyina w'abana nico kintu cyambere gikuru icya kabiri ukuye kwishimira ikintu cyari cyo cyose umukunzi wawe aguha
tube duke kuko wamukunze ubona ko afise duke wamukunze ubona ko afise vyinshi ariko nubwo afise vyinshi si byo gusesagura peut-être abafise gupanga kazoza kiwe kejo hazoza rero muri rusangi bidusaba neza yuko tugomba kumenya neza kubana neza nabo dukunda tubaje mu rukundo kugira ngo uwo dukunda na twishare duhanahana ivyiyumviro ntidusesaguzanya kuko gusesaguza umuntu biri mu bituma atuma avuga ati uyu muntu nta rukundo mfitiye uyu muntu akeneye kundya bigatuma nawe atagwa rukundo yaragufitiye ahubwo agashira imbere nawe kugira ngo aguprofite akuronke ko ibindi bintu nivyo bintu vya mbere tubona ko twohindura kugira ngo ibintu vyo kuguma turira narahemukiwe nagiriwe ikivyo hagarara icya kabiri mfatire cyane cyane ku bakobwa kuko twebwe dufise ingeso yo kuza twigiza abana beza cyese nzopfa mvugiye umuhungu reka dufise ingeso yo kuza twigiza abana beza iminsi ya mbere nkaba mwiza nkabona neti umuhungu afise vision runaka nkakuryohera utumesaje twa buri mwanya shushu mezuku akaririmbo kana kanka gutura atakarimbo urabona kari romantique nako gutuye mon cœur nimburi kurafungura ondi mwisahani mfasha ndi kumwe ibintu ariko haheze iminsi gwa rukundo wambona ko karubura pi rero bijyanya bituma utabanze ugira iki umenya gutandukanya umuntu aje afise kukuresha kuko bijya vita kuresha umuntu kugira ngo aze umukurure rero mu gihe umuntu aragira nka bijyanya ntuzoce twagana bijya bishe by'iminsi ya mbere ti arankunda arangira no fata umwanya wige kuri biga bintu karakora eske nivyo eske ntabwo ari ibintu byo kuguhuma amaso mu mwanya abikore uvyihweze kujisho rya gatatu ntumwereke ko utabinezwe no umwerekeye ko binezwe nko bisanzwe akuryohere wishime mugabo ushire mu bwenge uvuge ati reka ndindire ndamuha umwanya igihe cy'ukwezi amezi 3 ukaraba aho bizoherera niko akunde ko korayo ko umuntu afise vision na wewe edo plus kumviriza mu mutwe huwo umuntu akarakurondera havugwa mu iki hayaga mu iki muri kazoza sivyo ndibaza neza aho turiko turahuza wewe kuri ico kintu sinzi ko ari ikintu wokongerako kugira ngo tugende dutahuza abantu ikintu turiko turaganira ko bavyumve ndetse batahure bari mu rukundo amenye ivyo bohindura novuga abari mu rukundo ikintu bohindura suko ngo yo kuba afise umusheri akaca ashaka kumwirekura ko donc amwirekuye ko wewe wese ifo ko amenya ko uyu muntu turi muri vision yaje nawe dufitanye ama projet yameze gute turiko turajahe tuzoshika kuki urumva kugira aje mu rukundo nyene akunda avuga uyu muntu dufitaniye ibintu twapanze mu buzima tuzoshika ko kuri fitiri kanaka urumva apana kuca yirekura cyane ku muhungu ata nabo baba bafise vision mugabo ntamwirekure ko cyane ngo amwiwe wewe wese kuko umuhungu maze kumiha wese acha gufata ku yindi image urumva ifo ko tumenya mu rukundo tukamenya aho turiko turaja tukamenya n'ibyo turimwo ukamenya n'uwo mu rurimo n'urukundo mu rukundo kuko abahungu navuga ntibamenyego oya twe turamenyego ivana ngene mu mutumenyereye tu oya abahungu ntibamenyego umuhungu mwirekuriye ko cyane n'ukuri asha yowe mukabara kubabaza muvuga mana ese nagiriye ke mu rukundo kicuza mu nyuma rero ifoko n'umukobwa ashira mu bwenge urumva akamenya ibyo akavuga jendi mu rukundo ifoko n'umuntu ushobora kumwitwara kuku urumva kugira raje nzoshike ku ndoto zanje nzo kwita ejo haza papa w'abana mama w'abana urumva akagira icyo bashyitse ko mu rukundo rwabo ego bakozi bandati bibwa abuye ngo ngo tumenye ngo nibitamu kweli nibitamu gusa urukundo ruraryoshye
sinazanye iyi deba kugira ngo ndababuze gukundana ariko nazanye iyi deba kugira ngo mumenye ingene mushobora kwitwara kuko benshi ubasigaye batwarwa n'imyaka ari imyaka usanga umuntu agezemwo agira imishuhira cyane cyane kuja mu rukundo ugasanga biriko bimuha impact mbi muri kazoza kiwe. So twaganiriye byinshi cyane ariko nibaze ko no munsi twarangiriza hano nido twavuganye ku bintu bituma umuntu acinyuma mugenzi we mwavyumvise ikintu gikuru rero twafashe nuko abantu mudukurikirana cyane cyane abakobwa mukuye kuba hange sana n'abahungu baza babarondera kuko umuhungu iyo ariko akoresha strategy zose kugira ngo akuronke akuronke kabisa muri vya bintu usanzwe ukunda n'ivyakora kugira ngo abigufatiremo rero foko tumenya ivyo turondera muri rugo rukundo kanatsinda tukareka gushaka ibintu byinshi ku muhungu kuko umuhungu amaze kumwereka ko nawe ukeneye ibintu byinshi buri mwanya ukeneye amavuta ejo agapataro ejo cyabona ati oh we icyugenzi wawe n'ikintu cyama ngo ari kindi ari yibagi ikiyese urazi kenshi ku muhungu je nuko iwanje nabyishizemo umuhungu novuga umuhungu azimana kenshi usanga badakunda ibintu byo kuko avuga inkozi ibi n'icyaha ivyo nyene byo dushaka ibi hari icyaha usanga umuhungu iyo imvuga ibintu nabikoze ku maboko n'icyaha urumva kuri jewe ukuntu nigishije donc kumuhu ari ibintu kamere k'umubiri k'umuntu ifu k'umuntu ashobora kuvuga ngo nikamutwara mu nzira wewe aba ashaka kujamwo nukuvuga iki umuhungu abakobwa twebwe cyangwa umuhungu azimana antuka nashobora kuvuga ibintu byo kukubwira ngo mubwire mara rapport sexuel na yoba bishaka cyangwa abyifuza akoresha kwihangana agasenga kandi akavuga jewe mana uva wako dukurikana bihangana akoresha kwihangana akavuga mbaka nimba azi neza ko ari muri vision yo mukobwa avuga jewe ntaramushira mu nzu ibyo byo kuvuga rapport sexuelle sishobora abahungu ko badukikana ko umukobwa katubanira sana reka aratubanira umere akadufungira amatara n'amazi muri rusange tumubaza none urumva rero wowe nk'ubunya urihangana wowe arihanganye wewe je nkoresha kwihangana kuko namenye Imana ego inyigisho niyo no munsi niyo umutumire wacu parfait yatubwiye urumva ko n'umuntu ari parfait nabagire ngo arihangana mugabo nanje ndihangana kameme mwarimu ndihangana biraboneka kusara oya je ndihangana vraiment je ndihangana ko nta kuntu naza kwigisha ibintu nanje nasanzwe nkore fo ku bintu imbere yo kuvyigisha umuntu bacumugana mu kirundi oya bacumugana mu kirundi ti ntumbwire ngo mbiki utarakiba banzu kibe hama wewe nze nkurikira icyo uri kurakora nanye mpamvu ivyo niko nabigisha deja je narabibaye eko ni mpamvu ndi mwarimu gushika no munsi abankurikirana baranza abamenye ntibangereranya barazi neza yuko usanzwe tubikora neza ego anyway twari yari just a joke gusa tugaruke neza mu kikando nyezina ivyo twashikirije mwavyumvise ndakeka neza yuko comment zanyu turazikenera kugira ngo tumenye ivyo turiko turigisha mu vyakira gute mwebwe eske mu rukundo rwanyu ndazi neza wamaze kumenya ati jewe no dukundanye dufatanye uku amfatuku aho twohindura ni ngaha mwese mwaragiye murabona deception mwagiye muracamwo mwarahemukiwe mwarabonye impamvu ibifokora yuko ivyahise bikwigisha kazoza umenye ati nimbibi vyarabaye ejo ntibize binshikire mpinduke ego je kandi abashimire ku mwanya mwaduhaye wo kudukurikirana nonge ndababwiye ko love story y'ubutaha naho tuzosubira twige ku yindi deba ariko mudahengesha gushira muri comment izanye ivyiyumviro vyo ndetse munatubwire n'ikindi kintu mushaka ko twokwiga ko kandi ubutaha mwari mwakibazanira nonge ndamushimira umutumire wacu parfait asanzwe akina marerese ariko umunsi namuzanye muri love story kugira ngo twiganire tutwenge tuyage twigishanye neza ibintu bigende bimeze neza tubananye twigisha nyene twoba bakunzi ba Ndaha TV turabashimiye cyane kandi turashimiye kuko mwabandaye mudukurikirana ni byiza cyane kandi ibi bintu bya love story biraryoshye cyane uri kurabyumviriza kuko ukuramo inyigisho ukuramo byinshi ukuramo ukwiye kwitwara mu rukundo navuga mwakoze kudukurikirana turabashimiye cyane
ego nanjye ndabashimiye cyane ndibaza byinshi ndabiyazi ariko reka ndabasezere ati Imana ibahezagire cyane kandi bandebera icyoroshe bandanye hezagira n'imirimo yanyu murakoze.